twabigisha kuzirikana igihugu. Abarundi ntibigeze n'umunsi numwe barota batera ikindi gihugu. Uburundi n'ubwami ni igihugu c'abanyamahoro, ikintu mukimenye. Uburundi n'abakunga bimenye ni igihugu mu mico n'akaranga k'abarundi kabasoko n'abasokuruza turi abanyamahoro. Mugabo tujya dukaravye udutera turivuna katukivuna neza, inyungu z'abantu batatomora neza. Mbeho aho bajayo bamenyesheje gute? Barabwiye abarundi bati burya turagiye hariya kubera izimvo. Ni kuki babitubarira ubu kubera ko bitanguye gushuha? Babwiza kubera babitubariye mu ntango bagaba bati turagiye hariya kubera izimvo. Uyu munsi bariko baratubarira bati ibintu birakomeye muraraba neza. Ariko Uburundi barafisemwo uruhara, abadutegeka barafisemwo uruhara, kuko iyo batajayo tuba turimo turinjira muri ibi. Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube ya ICTV ibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa irya nino, tubashikiriza yagezwe avugwa muri politike n'umutekano. Tugira tubashikirize amwe mu makuru yihuta kandi yagezweho ariko aravugwa cane, amakuru ari kuvugwa mu mutekano. Ikibuga cy'indege ca Bujumbura gishobora gukoreshwa na Afrika y'Epfo mu kuja gufasha ndetse no kwashira ibigwanisho bishobora kuja kugwana muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibishobora gukwegera igihugu c'u Burundi. Hari amabanga y'igisirikare nyuma yaho tubabwiye ko Perezida Ndayishimiye yoba yatumijwe ko mu nama idasanzwe yahurikiyemwo abajenerali bakomeye mu gihugu c'u Burundi, bakaba ariko baragondoza Perezida Ndayishimiye kugira ave muri no ntambara ndetse acyura abasirikare b'u Burundi. Ariko amakuru dufise nuko ino ntambara ya Kongo yoba yacanishijemwo ibihangange byo muri CNDD-FDD. Perezida Ndayishimiye akaba atorohewe muri kino gihe, mu gihe vyikekwa ko hoba hari bamwe ndetse amakuru yamaze kwemezwa ko hari bamwe mu ba generale bakomeye muri FDLR bamaze guhugira ku butaka bw'u Burundi, abandi bakaba bari mu mahoteli akomakomeye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, hakaba hari n'abari kuvurirwa mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Ayo makuru rero akaza yunyura ibibazo biri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kwadukira igihugu c'u Burundi, kubera ko Burundi bwahaye indaro aba FDLR ndetse n'abandi bafatanya mu migwano iriko irabera muri Sud Kivu. Intambara yo mu buseruko bwa Kongo, Afrika y'Epfo ikaba yo bifise umugambi wo gukoresha ikibuga c'indege ca Bujumbura mu kurungika ingabo nshasha muri Kongo. Indege zishika zibiri z'igisirikare ca Afrika y'Epfo zikaba zaraguye ku kibuga c'indege ca Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji c'u Burundi ku munsi wa gatatu uheze. Zikaba zarimwe abasirikare bagiye guha inguvu ibirindiro vy'ingabo za SADC mu buseruko bwa Kongo. Ni mu gihe ikibuga c'indege ca Goma bahora bacako kitagikoreshwa inyuma yaho umugwa mukuru wa Nord Kivu ufatiwe n'abaroberi ba M23. Abasirikare b'ibihugu b'igihugu ca Afrika y'Epfo bakaba barishwe cane mu ntambara za M23. Abashika 14 barishwe mu ntambara zahuje igisirikare ca Kongo n'abagifasha na M23 igoma. Igisirikare kikaba gisagara gikuru co mu buseruko bw'ico gihugu ca Kongo, kikaba rero kikaba n'umugwa mukuru wa Nord Kivu cafashwe n'abagwanyi ku 27 guheze, baca bashirako intwaro yabo ko bw'amasoko mu gipolisi gikorera ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Indege zibiri z'igisirikare ca Afrika y'Epfo zaguye kuri ico kibuga rudende c'indege co mu Burundi ku munsi wa gatatu heze. Baciye berekeza ubwo nyene mu ikambi ya gisirikare ya Gakumbu. Abantu benshi bari bibajije ko ari indege zitwara imizigo ariko zari zuzuye abasirikare, niko ayo masoko avuga. Ikambi ya gisirikare iri nko mu bigo vy'ikibuga, ikambi ya gisirikare iri nko mu bigo vy'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Ibarabara ricako indege rirabandanya gushika muri iyo kambi y'igisirikare. Nivyo ko izo ndege zari zizanya abasirikare bo muri Afrika y'Epfo, twamenye ko bazoca bafata ibarabara rya Gatumba Uvira
kugira ngo abasirikare kugira ngo bashike muri Sud Kivu mu ntumbero yo guha inguvu ibirindiro vy'abasirikare ba SADC. Niko umwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi avuga, ariko abakozi b'u Burundi bakorera ku bibe Gatumba Kavimvira hagati y'intara za Bujumbura ndetse na Sud Kivu, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba babwiye ikinyamakuru SOS Media Burundi bati nta musirikare n'umwe wo muri Afurika y'Epfo turabona aca kuri uru rubibe. Nta muntu n'umwe azi iyo abo basirikare bariko berekeza, nta n'uzi inzira bajanye, niko bishimangirwa n'uwundi musirikare wo ku rwego rw'intwazangabo akorera mu ikambi ya Gakumbu. Iyo ntwazangabo ikaba yemeza ariko ko yabonye abo basirikare bo muri Afurika y'Epfo bashitse i Gakumbu. Uko biri kose amakuru ajanye n'igikorwa cabo n'inzira bajanye n'ibanga rikomeye, niko intwazangabo yo mu gipolisi ivuga, ikabikorera mu biro vy'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro hagati mu gihugu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bararembeje leta. Mw'isasa ryo kuri uwa mbere mu nama nshingamateka ya Afurika y'Epfo, Julius Malema yatanguje umugambwe FFA, Economic Freedom Fighters, canke abagwanira ubwigenge mu vy'ubutunzi, akaba yababajwe n'irungikwa ry'abasirikare ba Afurika y'Epfo bitizwe ko neza muri RDC. Ati twari twabwiwe ko ari ugufasha gutsimbataza amahoro, ariko ukuri nuko abasirikare bacu batariyo ku kubumbatira amahoro. Bari mu ntambara nyezina bagwanya abaroberi ba M23 bafise ibigwanisho bikomeye cane n'ubuhinga buri hejuru, niko vyiyamirijwe na Julius Malema yagirije umukuru w'igihugu c'u Rwanda gushigikira M23. Ivyo birego bikaba vyari vyanatanzwe mu mpera za nzero n'umukuru w'igihugu ca Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Indyane ziri mu buseruko bwa Kongo zatumye haduka imishamirano hagati y'u Rwanda na Afurika y'Epfo, inyuma yaho Kagame yagirije ku mugaragaro Ramaphosa gukwiragiza ibinyoma ku ntambara yo mu buseruko bwa Kongo. Imbere yo kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ya EAC na SADC mu mpera z'indwi iheze, Ramaphosa akaba yatangaje mu ijambo ryiwe ati tuzogerageza ku buryo abahungu bacu, abasirikare bacu batahuka muhira. Iyo nama ikaba yasavye ihagarikwa ry'intambara ryihuta. Julius Malema akaba yagirije leta ko itanga abahungu n'abigeme ba Afurika y'Epfo. Iyi leta ibandanya ibarungika gupfira hanze, iyo bapfuye naho ibiziga vyabo ntibitahukanwa n'iteka bakwiye. Turindiriye ibiziga, nubwo urongoye ibiro bikuru vya gisirikare yari yavuze ko ivyo biziga bizoshika bukeye bwaho, niko yavuganye agashavu. Gusa ico twobabwira nuko ivyo biziga vy'abasirikare b'Afurika y'Epfo 14 vyatahukanywe bakaba baranashingura mu iteka mu misi iheze. Kubw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo, abasirikare ba Afurika y'Epfo ngo bategerezwa gutahukanwa. Bati ntidushobora kwemera ko abandi bapfira mu ntambara itagira insiguro mu gihe abanyepolitike barya ibiturire babandanya biba bagatunganya nabi abasirikare bacu, niko bashimangiye. Akaba yarangije avuga ati ni mu batahukane ubunyene. Ikambi y'abasirikare ya Afurika y'Epfo igizwe n'abasirikare 2,900 bakaba bafise ibigwanisho bike, ikaba yararungitswe hafi ya Goma. Abasirikare b'u Burundi bakaba bari bajanyweyo vyumvikanywe na leta y'u Burundi na leta ya RDC. Hamwe rero baratahutse inyuma yo guheza ibikorwa vyabo, abandi barahunga berekeza muri Sud Kivu canke barungikwa muri iyo ntambara nyene, aho abagwanyi ba M23 bafashe muri iyi minsi ibisagara birimwo ubutare inyuma yo kuhakura abasirikare ba FDNB
badafise ibigwanisho nyavyo hamwe ndetse n'abasirikare ba Kongo no gwaruka rushigikiwe na leta ya Kongo bita Wazalendo. Afrika y'Epfo ikaba ifise imigenderanire myiza n'u Burundi, indongozi zabo zugaye imbibe n'u Rwanda. Muri 2024 zagiriza umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ko afise umugambi wo guhungabanya akarere. Gusa Afrika y'Epfo ikaba yaratakaje cane mu ntambara iherutse kuba n'ingabo za M23, n'imiburiburi abasirikare 14 barapfuye mu gihe c'intambara hagati ya FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafasha babo hamwe ndetse n'abagwanyi ba M23 bakikuje Goma, gisagara gikuru kiri mu buseruko bw'igihugu kinini ca Afrika yo hagati, kandi kikaba ari n'umugwa mukuru wa Kivu yo mu buraruko. Ivyo bikaba vyaguye mu minwe y'abagararije ba M23 nk'uko bivugwa n'abapolisi bari ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Indege zibiri z'ingabo za Afrika y'Epfo zaguye ku kibuga c'indege mpuzamakungu kimwe Rudende c'ico gihugu gitoyi co muri Afrika y'ubuseruko ku munsi wa gatatu heze. Bavuga bati baciye baja mu makambi ya Gakumbu. Abantu benshi biyumvira ko ari indege zitwara ibintu, ariko zari zuzuye abasirikare. Kambi ya Gakumbu ikaba iri hafi mu kibanza c'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Inzira y'indege irashika muri iyo kambi. Mukuru w'ingabo z'u Burundi yavuze ati ni ukuri izo ndege zari zitwaye abasirikare ba Afrika y'Epfo. Twamenye ko rero bazoca bafata inzira ya Gakumbu Uvira kugira ngo bace muri Kivu y'Epfo kugira ngo bakomeze ibibanza vy'ingabo za SADC. Ariko rero abakozi b'u Burundi na Kongo bari ku mupaka wa Gakumbu na Uvira hagati y'intara ya za Bujumbura mu Burundi ndetse na Kivu y'Epfo muri RDC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba bavuze ko ata gisirikare c'umunyafurika y'Epfo twabonye kijabuka uwo mupaka. Undi musirikare w'ingabo za FDNB, ingabo z'u Burundi, yari mu ikambi ya Gakumbu, akaba yashimitse ati nta numwe azi yabo basirikare baja, mbere n'inzira baciyemwo nta numwe ayizi. Ati ariko uwo musirikare akaba avuga ko yabonye abo basirikare ba Afrika y'Epfo bamanuka i Gakumbu. Umupolisi umwe mu gipolisi c'u Burundi akaba yashinzwe ibiro vya minisitiri w'u Burundi ajejwe ivy'imigenderanire vy'imbere mu gihugu, akaba yavuze ati uko biri kose amakuru yerekeye ubutumwa bwabo n'inzira baciyemwo aguma ari ibanga cane. Abarwanya ubutegetsi muri Afrika y'Epfo bakaba bavuga ko ibintu biriko biraba badashobora kuvyemera. Ariko ubu turiko turavugana hari ibindi biriko biribonekeza mu migwano ikomeye cane iriko irabera muri Bukavu, aho vyamaze gukomera rwose, ibintu bishobora gukomera ndetse intambara bikarangira yadukiriye no ku ruhande rw'u Burundi, aho rero hariko havugwa ko ibintu bishobora kumera nabi cane. Ubwoba ni bwinshi. Gisagara ca Bukavu carafashwe n'abagwanyi ba M23 ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 14 Ruhuhuma 2025, nyuma y'aho ikibuga c'indege ca Bukavu gifatiwe. Abo bagwanyi baciye babandanya atankomanzi berekeza hagati mu gisagara, bituma haba ubwoba bwinshi mu banyagihugu. Ibintu bikaba bibandanya birimwo igipfungu mu gihe ingabo za RDC zavuye ku birindiro bikomakomeye. Abagwanyi mu muhari witiriwe wa 23 Ntwarante Mouvement di M23 Marse canke M23 barafashe igisagara ca Bukavu, umugwa mukuru w'intara ya Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni kwa gatanu ku mugoroba. Uko rero gufata ico gisagara vyakozwe nyuma y'intambara zikomeye cane zatanguriye ikatana gushika ku kibuga c'indege ca Kavumu, aho abaroberi bigaruriye hafi isaha 9. Kubw'amashirahamwe yigenga y'i Bukavu, nk'abagwanyi ba M23 ubu bariko baribonekeza hagati muri ico gisagara ndetse no mu micungararo yaco
babandanya ibikorwa vyo gukizura gisagara. Ayo makuru kandi yemejwe na Jean Chrysostome na Kijana narongo ishirahamwe rishasha ryigenga ry'Ubukavu, yemeza ko ikibuga c'indege c'Ikavumu kiri ku birometero 30 uvaye Bukavu kigenzurwa cose na M23. Agira ati ifatwa ry'ikibuga c'indege ca Bukavu ca kabiri gikomeye muri Grand Kivu inyuma y'Icagoma, bikaba biha inguvu gusumba abo bagwanyi babandanya berekeza muri teritwari ya Kabare. Ku bwa Kijana, ibimenyetso vya mbere vyerekana ko igisagara kiza gufatwa vyabonetse ku muhingamo hafi isaha 8 z'umuhingamo. Twabonye uruja n'uruza rutamenyerewe rw'abasirikare ba leta FARDC bava Bukavu bava Kavumu berekeza Bukavu. Nyuma yaho twahavuye tumenya ko ikibuga c'indege cafashwe na M23 mu masaha abiri yakurikiye abagwanyi bari bamaze gushika mu gisagara atankomanzi nimwe ku marembo yinjira Bukavu. Abanyagihugu bishwe n'ubwoba. Ifatwa rya Bukavu rikaba ryashize mu bwoba bwinshi no kutabona abanyagihugu iyo baja niyo bava. Umwe mu banyagihugu yavuze ati niyugaraniye iwaje ibintu vyabaye nabi, nta muntu yubahuka gusohoka, turafise ubwoba ko dushobora gutegwa amabombe. Abandi banyagihugu bakavuga ko amabarabara ata muntu n'umwe ayarimwo kandi ku rutandazwa n'ubundi buzi vyahagaze. Ibijanye n'ubutunzi vyahagaze vyose, aho umuzi wa M23 watumye ibikorwa vyose bijanye n'ubutunzi ibukavu no mu micungararo bihagarara. Ikivuko ca leta camaze umunsi wose cugaye koga abarovyi bakorera ku kiyaga ca Kivu mu gitondo. Kuva mu gitondo vyose vyahagaze. M23 imaze gushika ubwoba buribonekeza kandi nta muntu n'umwe yubahuka gusubira ku mirimo yiwe. Gusubira inyuma kwa FARDC bikozwe ku buhinga ni ikibazo kibazwa cane. Ku munsi wa kane wa 13 Ruheshi, igisirikare ca Kongo carahunze. Kongo n'abacuditse n'ico gisirikare basubiye inyuma igitero ca M23 ku kibuga c'indege ca Kavumu, ariko kubwa amasoko yacu nta ntambara nimwe yabaye mu gihe co gufata Bukavu. FARDC ikaba yari havuye itagwanye. Abasirikare ba leta bahisemwo kuvaho mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu, bisigurwa n'umwe mu babibonye. Abandi banyekongo bagiriza igisirikare ca leta kuba carananiwe no gukingira igihugu. Hano hose M23 wica abasirikare bacu ntabayitangira na gatoya. Vyari kuboneka neza na buke buke kuvuga ko Bukavu yaherejwe abaroberi ba M23 aho kuvuga ko yafashwe n'abaroberi kuko nta ntambara zabaye. Ni kumwe mu banyekongo bagaragaza umubabaro. Aba Kinshasa akaba afise umuryango ku mugwa mukuru wa Sud Kivu. Kubwiwe birateye isoni gusaba abasirikare bashonje batagira ibikoresho kandi badahembwa ku mwanya ngo bagwanya abaroberi bafise ibikoresho bikwiye kandi bafise indero. Abakeneye gufashwa ni benshi cyane muri ico gisagara. Inyuma yifatwa ry'ikibuga c'indege ca Goma muri Nord Kivu, M23 ubu ikabigenzura bisagara bibiri bikomakomeye vyo mu buseruko bwa RDC. Ivyo bishobora kunyura amagogo y'abanyagihugu ndetse abanyagihugu bo muri Kivu bakeneye gufashwa basanzwe barasinzika zikajwe n'indyane zimaze imyaka hagati, bigatuma bahunga ku nguvu. Muri izi mpera z'indwi abanyekongo benshi amajana barahunze berekeza mu Burundi, berekeza cane mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura baciye mw'ibarabara canke bagaca mu ruzi Rusizi rugabura Burundi na RDC. Ibintu rero bishobora kuza kutoroha. Ni mu gihe hari imishamirano y'imigenderanire aho indongozi zibiri za PAM zirukanywe mu Burundi. Leta y'u Burundi yirukanye yafashe ingingo yo kwirukana uwitwa Sibi Lawson Marriott
asabikira pamu hamwe na Sara Nguyen ajejwe umutekano muri iryo shirahamwe. Nizo ndongozi zibiri zavuye mu gihugu kuri wa 14 Ruhuhuma 2025 bagiye n'indege y'ishirahamwe ry'u Rwanda Rwandeya inyuma yo guhabwa amasaha 48 kubw'amakuru yatangajwe na RFI Radio France Internationale. Ingingo zijanye n'umutekano niryo soko ry'urwo ruhagarara kubera ko izo ndongozi zatangaje ko umutekano utifashe neza. Yirukanwa ryari kuri iki tangazo ry'ingingo ngenderwako zijanye n'umutekano muri iryo shirahamwe pamu ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri iyo ntumbero iryo shirahamwe ryasaba abakozi baryo gusuma ibipfungurwa babika nk'amazi, ivyo gucana n'amafaranga mu kiringo c'indwi zibiri kugira ngo bikingire ihungabana ry'umutekano rishobora kwaduka. Iyo ngingo ikaba yabonywe ko ari ukugabisha ku bw'indongozi z'u Burundi zibona ko ari ugutera ubwoba mu baserukiye ibihugu vyabo mu Burundi, bakaba bagirizwa kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Uyo CB Lawson Marriott na Sara Nguyeni bakaba baciye batangazwa ko badakwiriye kuba mu Burundi. Iyo ngingo ikaba yerekanye intambwe ya mbere yo gusekana hagati ya leta ndetse namwe mu mashirahamwe mpuzamakungu akorera mu Burundi. Ivyo bikaba bibaye mu gihe umutekano usa n'uwahungabanye mu karere. Uburundi bukaba bufashanye n'abasirikare ba Kinshasa mu kurwanya M23. Burabana amakenga ukuntu abo baroberi bashigikiwe n'u Rwanda nk'uko bakunda kubivuga baguma bafata uburere berekeza urubibe rwabo. Urwo ruhagarara rukaba rutuma umwikeko wa leta y'u Burundi kuvugwa ko vyose biboneka ko ari ikimenyetso co guhungabanya umutekano. Nyinyurana yirukanwa ry'izo ndongozi zibiri za pamu ryerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi burushirizaho kwitwararika ibijanye n'imigenderanire n'umutekano mu karere. Hasigaye kuraba ingaruka zizokurikira ku migenderanire hagati y'u Burundi n'ayo mashirahamwe mpuzamakungu.